urugamba rugeze mu mahina warugwanya uruhereye mu mizi. Claria ni nano mwana wanje tube turayagabira mbega utazi n'agatebe cyari tuganire. Mbega wari wagiye ku ishuri umunsi mwatashe kare? Umunsi watashe kare. Mwana wanje urabona reso wawe urabona ingene amaze imisi yitwa so wawe akindesha yarankunda twarakundana ariko uburambonera ingene asigaye yitwara. Mana ni kuri birababaje ni kuri papa so yabaye nk'ikivume so yabaye nk'igikoko ntagishaka ko mvuga urabona nawe asigaye aguhahaza. Ubu naho gusenga Imana gusa naho gusenga Imana mwana wanje nawe wihangane wiga amashuri ya mare ayo ntize mwana wanje uzuyige nibyo ndagusabira Imana izi kumfashirize mwana wanje niwishinga ubuhumbu bw'abahungu. Nibyo nagomba kukubwira mwana wanje ndaguhanura ziko ndagufise urumwe mwana wanje umwana w'ikinege. Mbega wari wafunguye? Karibu mushinga. Ni musiye biya sinavyumva. Nta kundi. Gute gashaka? Isawa ba makredi. Makuri imisi. Nari mvuye ku kazi. Amaze yicara. Nari mvuye ku kazi. Ariko rero mvuyeyo hataragera. Akubera amakosa y'umukobwa wanje. Ibi nasigaye muri no misi byandambiye. Ngo nibiki none gamushinga? Haragahungu bakwegana. Ako gahungu tagahebye. Nzokurandura. Ntakonza ariko nigwa nakabona twahuriye muri restaurant byari. Gakomanda umutsima 8,000. Yagiye arumaze. Je nakomanze neteze cyacane. Iyumvire umutsima 8. Nene washaka nakubwiriye umutsima by'umwanya. Kazibe. Arabana iki bataginde. Wabonye mwana wawe ntandira kigira. Ndavuga nakavuga. Ubwo si wa muhungu nabonye mwazana nga yitonda yubaha Imana. Yito umuntu ajya kujya igikoko. Nene umuntu muzira nkwanga ajya cyane. Uraza ujya gutwara. Ujya gutwaye uko makuririye mu nzu. Papa Kereri yawe. Hari wamenye uko wahora ugikira umusore. Ndamwisabye. Ntaza nihere usabona aho izabunga nzogaca. Ajya maguru nk'inyamanza nzoyaca. Cyangwa hagize ishavu ko yariye ingazi zindoka gizizi. Oya. Ndabuza amafaranga jewe. Makre je ndabuza amafaranga. Nene umuhori iki? Nta mafaranga agira arakenye. Uravye imuzu yambara. Uyigasha. Asha. Nibijyamera ijya basokora mu kuno. Aragowe mana ya. Nuwishinge nyoko. Niwishinge nyoko. Wibonyesha. Wibonye. Oho, manya bariko ndayiga. Ariko ndamuhungu. Reka nkwakire ngo tugenda gufungurira. Karibu. Pasta, karibu. Asante mama T. Karibu kweli. Misi niishi. Yego. Karibu. Amahoro. Amahoro. Muraho mu rugo. Yego. Claria. Sawa. Gute mwana wa? Ni sawa. Murakomeye. Yego. Mwana mugenzi wa Sharon.
karibu pastor ni mwicare n'akagatebe yego urugendo rwari rurerure naye numva ndushe kweri baguha agafanta oya urugendo rwabaye rurerure n'umume ku mazi muzanira amazi kweri kuzidukanye gute no mu rugo turaho nyene nabi ntubizi byo ngaha gashaho ko ngo satani yaratwihwabiye warambwiye kweri narumiwe gusa nta na kimwe nuko nyene umukristo ukomeza kugenda ari mw'isi ni kwihangana kweri no gusenga nta kirahinduka none nga mu rugo ubu ni poreporo ariko mama ni ukudusengera nyine mukomeze kudusengera ari cyakazi pore sana kweri usuna nyuma inzoga yazigabanuye inzoga oya hajya bizoza kweri mama Claire ni kwihangana kweri ni kwihangana vema yego bekere wabuze amazi nange sinzi ukuntu mvuze ati reka sembere ne wakukuraba yego cyo ngaho nansengeye yego ni nk'Imana ikuzanye kweri oya Imana izobikora izobikora murakoze tutuzi turakanye kweri inyota ikirangira Claire muce mugenda kiragiye gutanga mshoro yego abana barakundanye barakundanye cyane kandi barigana ni sawa hama nubwo bimeze uko tegeza kwiba mwuko nyene kwihangana kuko n'umwana w'Imana ari ngaho kw'isi yarababaye cyane abisi ni bamukunze baramwanka baramutoteje bamugira uruhare kw'isi ariko yararwanye intambara aratsinda nawe ukomeze gusenga ukomeze kwihangana mu rugo iwawe vrema ujya umushinga nawe wawe azogira ihinduka sibyo none n'Abisirayeli igihe bari kwa Farawo bakomeje umutima barihangana nawe rero ugire kwihangana mugume mu masengesho na Claire umuhimirize gusenga ajya amasenze musenga muje hamwe musenga Imana izobatabara ubwo rero kandi ko ndihuta nagomba nje kwa n'ujya mugenzi wa hari haruguru reka ngenda gusomera amagambo makeya cyatuva ngaho dusenze kandi Imana yokora n'amagambo dusanga mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Paulo yandikiye ab'Itesalonika babwira ati bene data mugire ukwihangana mu mitima yanyu jora Imana yanyu nzobashoboza amen iri somo tusomye no munsi aho umuvugishwa n'Imana Paulo yandikira ab'Itesalonika babwira ati bagire ukwihangana nabone bari mu bikomeye nk'ivyo mu muvyeyi ubwo rero mama Claire ugire kwihangana ndazi Imana izobikora fukame ndagusengera kugira mbandanye ko tuzosubira reka manze ndagusengera Mwami Imana yo mwijuru ndakweretse uru rugo rwa mama Claire n'urugo aho ageze bitanguye kumunanira mu rugo rwiwe ariko reka ndagusabe umugwanirire umube hafi mu rugi wiwe umutsindanishirize imitego y'abansi ndetse n'umutware wiwe agire ihinduka ahinduke muri runo rugo rwiwe maze agira amahoro mu rugo rwiwe kugira ngo Mwami abashe kubaka urugo rwiwe ndetse n'umugabo w'umwe guhinduka uzobukoze Mwami ari kumugwanirira umukinizira